amasoko ya leta murabizi neza ko leta yafashe ingingo ko mwiyitegeko rishasha ry'amafaranga leta iriko irakoresha ko ibice 90% bija mu higa ca leta, ibice 10 bikaja mu makomine. Ariko mwarabonye yuko vyaciye bitera ibibazo. Ariko jewe novuga nti birakabona bibaye gutyo. Kuko ishirahamwe rikomeye ryari rimaze kubivuga kenshi ryandika, ariko nta muntu numwe yashaka kutugumviriza. Mugende mubaze mu isoko ya Ruvumera n'ari masoko mu gihugu hagati. Ibibanza byinshi nkuko umukuru w'igihugu yabivuze bifiswe n'abatware washaka abasoda bakomeye, abapolisi bakomeye, mu ntwaro nibo bafise ibi bintu. Ikintu kibabaje gusumba ibi byose rero ndakibabwira. Nko mu Ruvumera amakuru twaronse nuko hagezaho hari umuntu usanga afise benshi baraguze, nyamba mutari mubizi, benshi barabiguze. Bamaze kubigura ku buryo uno munsi hari bibanza mubona ngo bita ngo mashop bijya biri nyuma n'ibiri indani bigeze ku mamiliyoni 100. Sinzi ko ivyo mwari mubizi. 100 millions de francs brut. Ibintu leta yubatse abantu bagasha bigira ivyabo. Araha rero jewe nca mvuga nti umukuru w'igihugu cacu nukuri abantu bamufashe kuko afise intumbero nziza. Mugabo turavye ukungene abantu bari muri leta uno munsi bakora akazi k'urudandazwa gusa. Simvuze ngo ni bose mugabo benshi. Twe turabona yuko hari kibazo gihambaye cyane. Mwarumvise yuko umukuru w'igihugu yatanze ultimatum y'iminsi 3 ngo babitoreye umuti. Ariko je nagenda babwire yuko ibintu bizogora cyane kubera birimo inyungu z'abantu benshi. Murumva ko umuntu none yaguze ibibanza 3-4 akabigura amamiliyoni 500-600 kugira ngo ari kure gutyo gusa mwibaza ko bizokoro. Naha rero mvuga nti kandi iyi situation ibi bintu bibaza igihe kirekire. Narumvise umukuru w'igihugu ashavurira cyane umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Mugana genda babwire yuko ibi bintu bitara ubwa mbere n'ibintu bimaze imyaka myinshi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura haje vuba. Ni ibintu bimaze igihe kirekire. Mugabo kubera ya principe ya continuité de l'État murumva neza yuko ari we aca bibazwa, mugabo siwe yabitumye. Ivyo vyovyo abantu bo bimenya ko atari we yabitumye. Ariko kandi ababitumye barahari. Kandi twirwa turasemerera tuvuga, mugabo nta numwe atwumviriza. Twebwe rero dusaba yuko abantu arababigurishije arabagi bo kumva ko ikintu cyari tariko bibenze. Erega ivyo biri uko gusa mu masoko. Mugabo biri ahantu heshi mu maparcelle ya leta n'ibindi byinshi bimuze gutyo. Twe tugasaba rero yuko hafatwa ingingo zikwiye. Umukuru w'igihugu nivyo yabivuze. Kubera birababo yabwiye kandi abari babwira ngo bafate ingingo nashiraho umugwi wigenga. Utohoze hanyuma babyagirizwa bahanwe. Bashireho umugwi wigenga ko niya bituma abo bantu babikoze bizotera ikibazo.